Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye, harimo igisata ca politike cyane gifiso gihura n'igisata c'ubutungane. Benshi murazi yuko mu minsi iheze aribwo hagiye habona inkuru ivuga ingene amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022 ariwe General Arengiyome Bunyoni yarakiswe n'amagara aho yarapfungiwe mu iboro rikuru rya Gitega. Ndetse inkuri iza kuja habona ko iyo yarungurujwe ajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru vy'Igitega. Bamwe bati General Arengiyome Bunyoni uyu munsi abava muri CNDD-FDD bamwe bita umuhemu w'igihugu yarigeze kuba yitwa intwari yabo, aho nukuvuga mu mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2019, ndetse bikanavugwa yuko yazimanganije ubuzima bwa benshi bazira ubusa, abandi bahera mu mpimba. Ico gihe benshi ngo bamwita intwari, ariko uyu munsi nibo nyene bamupfunze bamwita umwansi w'igihugu. Nguyu Varisito Ndayishimiye uyu munsi muri ko mwita intwari yanyu, ejo hazoza uwundi mugumyabanga nawe abatume mu mwite umuhemu w'igihugu, binashike yinjira muri kagasho yashizemwe Bunyoni canke amuzimanganye nkuko vyashikiye Nkuru Nziza. Gagatu gatekeye amahwa karimena buke muzokwimaranira mwebwe nyene. Hussein Rajabu yari ukomeye muri CNDD-FDD yari yiteze ko yopfunzwe na Nkuru Nziza. Godefroid Uwaniyombare yari igagange muri CNDD-FDD ntiyarazi ko yokwangaye kubera Nkuru Nziza. Arengiyome Bunyoni yari igihangange muri CNDD-FDD ntiyarazi ko yovundiye mu gasho ka wenyene kugezaho ahagwarira ubusazi kubera General Neva. Pierre Nkuru Nziza yari igihangange muri CNDD-FDD ngo ntiyarazi ko umutima we uzohagarikwa nabo yita Somambike biwe. Desura Amahoro yico washatse akanyagu washatse akarenganya washatse ntiyarazi ko azosanga abarenganije mu mpimba abagiriza ko ari abansi b'igihugu. Uyu munsi nawe akaba asangiye dosimwe nabo. Igihe cyose azoba hari intwaro itagira urutonde, mumenye ko ata muntu numwe azoba kingiwe, wari we wese arashikirwa. Ngo ntiwiyite igihangange canke urenganya abandi ngo nuko wambara udupira twa CNDD-FDD canke ngo nuko ugenda mu makoraniro ya CNDD-FDD canke ngo ukorera CNDD-FDD ntiwaruta ubutoni abo bake ndakudondaguriye aho hejuru, ariko bashizwe mu yabira na CNDD-FDD nyene bakoreye. Uyu munsi bitwa abansi ba CNDD-FDD n'igihugu. Uyu munsi hari benshi bariko bemera guhemukira igihugu mu gushigikira bariko bagisahura no kugishira mu bukene ntangere kugira banezereze CNDD-FDD. Ariko ejo mugome mwibuka ko abarundi bariko barababona kandi bizobatera ingaruka mbi. Kuri Uprona hari abasore n'inkumi bigira kataraboneka, abo bitwa abajerara nibo bica abana b'abahutu ataco bazira, nibo batoteza o bashatse. Ariko uyu munsi utapfuye n'umusazi, utasaze nawe yarishwe n'ibiyayura mutwe, abandi nabo baheze mu mpimba. Ibi akaba ari bihejeje gutangazwa na Eric Nyandwi arongoye ikimenyesha makuru UBM News, ariko nanone twashakaga kubitangura ko kugira ngo tubandanirize hamwe tubageza ko inkuru irabana n'ibi vya Arengiyome Bunyoni. Nkuko benshi babizi, hari kugenekerezo ya 25 kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2016, ico gihe General Major Varisito Ndayishimiye yarahejeje gutogwa kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ico gihe Petero Nkuru Nziza yarahejeje guca mu kibazo kitoroshe cyo guhitamwo uwo azeza umugambwe hagati ya General Arengiyome Bunyoni na General Varisito Ndayishimiye. Uwo bose yarabazi ko bipfuza kumusubirira. Bunyoni niwe yari yegereye cyane Nkuru Nziza, niwe yari afise inguvu nyinshi, niwe yari atunze cyane, niwe yari azi amabanga menshi ya Nkuru Nziza, ni nawe kandi yerekana ko azi ubwenge mu vyakora, niwe yari kagerageza kwikundwa kaza mu binyamakuru, niwe yari yatanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Ngaho rero Nkuru Nziza we yarabizi ko mu nzu kwa Bunyoni haba amasengesho yo kumutegura ko ari wazomusubirira. Bunyoni ngo yarafise ikibazo kimwe gusa, kuko atakundwa cyane n'abasNDD-FDD kuko bamwagiriza ko yishima kandi ko abagaya.
Varisito Ndayishimiye nawe nyene ntiyari kure cyane ya Nkurunziza, yarazwi ko aterekwa Bunyoni, yararongoye akagwi k'abajenerali katerekwa Bunyoni, we kandi ntiyubakwa kwigereranya na Nkurunziza wamenga araciye bugufi, ngo ntiyarazwi cyane mu gihugu ndetse nta n'amatungo y'umurengera yarafise nka Bunyoni. Ndayishimiye yarazi neza amabanga yose y'urugamba rwa CNDD-FDD kuko ari nawe yari yarabaye mu biganiro n'abagwanye na CNDD-FDD. Uyu Ndayishimiye yarafise ikibazo ko aba CNDD-FDD bahoranye ku rugamba batamwemera nk'umugwanya akomeye, ahubwo bamufata ko ari imvuzi gusa. Mu kurondera rero gutwara umugambwe CNDD-FDD, Bunyoni na Ndayishimiye bose bari bafise umuntu bagwanya. Ico gihe ari Pascal Nyabenda, kubera ko Nyabenda yatwara umugambwe CNDD-FDD n'inama nshinga amateka, bose baratinya ko Nyabenda azohava asubirira Nkurunziza. Niho rero bose bihagurtyoza Nyabenda, barasigurira Nkurunziza ko umuntu adakwiriye kuba urongoye umugambwe kandi atigeze aja ku rugamba. Aha Nkurunziza yaremeranye. Mu nyuma Nkurunziza amaze gutoza ibwirizwa shingiro rishasha, abajenerali baramuremereye ko adashobora gusubira kwitoza kubera amakungu atari kuvyemera. Niho rero bamwemerera ko azogumana ikibanza kidasanzwe nk'imboneza y'amaho, ariko akarekura ikibanza c'umukuru w'igihugu. Aha ngo Nkurunziza yarababaye cyane, acategura kwihora mu kubima ikibanza c'umukuru w'igihugu akagiha umusivira mwubaha ariwe Pascal Nyabenda. Byose vyatekurutse buca batora umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Aha ngo abasirikare benshi cyane bahoze bagwana muri CNDD-FDD barahamagawe Gitega gutera ubwoba Nkurunziza, maze abajenerali batanu barabaserukira baja kumvisha Nkurunziza ko badashobora kwemera umusivire nka Pascal Nyabenda. Isanzwe z'ijoro niho Nkurunziza yagondozwa bigoranye cababaza uwo bashaka, bisanze atawundi bafise rero yiteguye mu bajenerali kubera umukandida yategerezwa kuba amaze umwaka atakiri umusoda. Varisito Ndayishimiye niwe bari bafise, gutyo abarabaye umukandida. Pascal Nyabenda ataha zirayoye. Bamwe bati koko Ndayishimiye na Bunyoni boba mu vyo bapfa harimwo n'amatungo. Icambere Ndayishimiye na Bunyoni bapfa ngo na amatungo. Kugira ngo ubutegetsi mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yarafyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze yagaburira ibihangange. Ni yabagaburiye co kimwe, hari abaronse menshi cyane, hari abaronse menshi, hari abaronse ayabaye. Bunyoni Ndayishimiye bose barayaronse ko, ariko Bunyoni yaronse menshi cyane. Iki kiri mu vyatumye Ndayishimiye ahindura amafaranga y'ibipapuro muri ruhesha umwaka w'ibihumbi 2023. Bunyoni kandi yaravuzwe mu madosiye menshi cyane y'ubunyonyezi, ariko ayo madosiye akabasangiye n'ibindi bihangange byinshi byo muri CNDD-FDD. Ahane naho ivyo yakoze mu gisata jejwe, abandi basanga babikora uko nyene mu bindi bisata bajejwe. Niko Bunyoni yaratunze ararenza, ariko nabandi baratunze byinshi mu buryo budasiguritse. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubatse niwe yadusigura ico bita gupapurana muri CNDD-FDD. Uti ufise ibintu byinshi cyane baragupfunga ukavayo bakwasa amatungo atari make. Efrari Giswaswa Rajabu, umugwizatunga Gisiga ndetse na Silvestre n'umugwizatunga Silvestre Eribenda hamwe wa Dieudonné Murengera ntwari yararongoye banki nkuru y'igihugu BRB baraciye muri ivyo bihe byo gupapugwa amamiliyaridi biciye mu butungane. Yonere ribonye gasigura ko na Bunyoni yapapuye bitari bike mu butunzi afise. Ndayishimiye ngo nawe ntiyashoboraga kubandanya yihanganira kubona umuke bawe wafise amatungo angana ukuraho. Yonere ribonye kavuga ko iri pfungwa rya Bunyoni ririmwo muri politike y'agapapu ya CNDD-FDD. Ubundi ngo Ndayishimiye yaragenye Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere nkuko yabisabwe na Petero Nkurunziza, nkuko kandi yabisabwe na President Kikwete yahoze arongoye Tanzania. Hana abarundi benshi ntibazi inguvu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atarakiriho ngo abaje hagati. Basigaye ari abami babiri atawugabo wundi. Imyaka ibiri bamaranye muri leta yari yo guterana imyereka, umwe wese yarazi neza ko azokura uwundi. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri yiga ingene azoheza Bunyoni. Bunyoni nawe yamaze imyaka ibiri ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri agerageza kugarama riba y'amatungo ya Bunyoni, yongera yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyavuga byinshi, ariko nawe yamaze imyaka ibiri ategura isenyuka rya Ndayishimiye. Nguretse kandi nyinyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi batigeze bahuriza ko muri politike yabo.
ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihuriza ko atari uko umwe yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera ko Bunyoni yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye nawe akaba yarabona ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aha niho havuye rero ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuco bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni agerageza kuba uwokingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye we yashaka kuboneka nk'uwaje gukosora, ariko icabonetse nuko Ndayishimiye yari karubaka inzira nshasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukuraho inzira zubatswe na Nkurunziza nk'uko amakuru abivuga. Nanone kandi ngo mu kindi bapfa hakaba harimwo ivy'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Amakenga ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza abasenedefd bose barafise ariko bakanuma. Nkuko mumenyeshamakuru Bob Rugurika yigeze kuvyibutsa, nta muco wigeze utangwa kuri urwo rupfu ndetse nta autopsy yakozwe ngo amenyekane icamwishe. Iyo ikogwa hari habari bateguye kwagarizwa ko bamuhaye isumu. Umupfakazi wa Perezida Nkurunziza ni nawe yahoye igihe ariko arakwiragizwa ibihuha vyo kwambika ibara bamwe mu batutsi bari begereye umugabo wiwe. Ikindi Bob Rugurika yibukije kandi ico gihe n'ingene ikiziga ca Nkurunziza kiterekanywe ngo abari bamwegereye bamusezere nk'uko bisanzwe bikogwa. Ibi byose bikagaragaza ko ngo hari ikintu gisha kandi kibi cari categuriwe muhisi Petero Nkurunziza. Ivyo byose bikerekana ko ivyabwe abarundi ngo no mutima wahagaze giturumbuka byari bifise ikindi binyegeje. Rero ngo General Bunyoni yagiye kurongora leta Ndayishimiye atayobewe ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ngo bisanzwe noneho bizwi ko abasenedefd badakunze gupfa ibijanye n'ingene indongozi zabo zicwa, ahubwo ibi bikaba songewe isibe kandi n'ivyavuzwe ko Bunyoni yagirijwe ko yarondeye gukoresha umupfumu yitwa Emmanuel Ntikazwera batazera muhuza wo muri komine Butangazwa mu ntara ya Ruyigi ngo amwicire Varisito Ndayishimiye. Nkuko twavyisomeye mu vyo parike yagiriza Bunyoni, hari handitse ko Bunyoni yaguriye ipikipiki uwo mupfumu yongera aramurungikira amafaranga kugira amwemerere kwica Ndayishimiye. Parike ikavuga ko Bunyoni atarasanzwe azuwo mupfumu, ahubwo yamurangiwe n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika mu kwa kane ku mwaka w'2023. Parike ntigeze ivuga uko Bob Rugurika yoba yaramenye uwo mupfumu. Benshi bakavuga ko Bunyoni Ndayishimiye batariko barapfa ivyo kurondera urupfu ukuri ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, ahubwo basanzwe basharikanye kuva kera. Bunyoni na Ndayishimiye icambere bapfa n'ubugabo, bagapfa amatungo adasiguritse bakura mu ntwaro y'akajagari bapfa ubutegetsi. Umwe wese muri bo yarakeneye kwigarurira ubutegetsi bwose abanje guheza uwundi. Ingwano yabo rero nta nguvu na zimwe idakoresha harimo n'iz'abapfumu. Gusa benshi mu babikurikirana hafi bakabona ko kuri ubu Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahejeje gutsindwa iyi ntambara arimwo na Varisito Ndayishimiye nk'uko benshi bariko babitangaza. Bakavuga yuko Ndayishimiye yoba yarahejeje rwose kwigarurira neza ivy'iki kibanza ndetse n'ubutegetsi bwinshi mu gihugu gushikaho bamwe mu bashakaga kuvugira uwahora ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nabo babuze aho bahera kubera ko batashwe n'ubwoba bw'ingene Varisito Ndayishimiye nabo yari kubagenza. Mu yandi makuru mu Kayanza umugabo yahagaritswe yagirizwa kwicisha inkoni uwo bubakanye. Ku munsi w'ejo mu Kayanza ibara ryaraguye mu muryango mu gice cakire amakomine Kayanza intara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi, aho umugabo yahagaritswe n'igipolisi cy'igihugu ku munsi wa gatatu igenekerezo y'umunani Gitugutu yikekwa ko yishe bunyamaswa umukenyezi we wakoresheje inkoni mu ijoro ry'igenekerezo y'indwi rishira wa munani Gitugutu. Uw'amasoko mu ntwaro n'abashinga intahe abo bantu bari bamaze igihe babanye nabi. Umugabo avugwa ko yari imbarwa kandi ataco yitaho yoba yarahagaritse kwitaho no gutanga ivyo umuryango ukeneye, bituma haba imishwano myinshi. Yamara iminsi myinshi arikaranywa kandi ntaco yari agitanga muhira ni kuwegereye umuryango ashikiriza.
Audace Minani umukuru wa zone Kayanza yemeje ihagarikwa ry'uwo yikekwa, akamenyesha kandi ko ubwo bwicanyi bwoba bwavuye ku ngaruka z'inzoga. Avuga ko hari ubwicanyi buguma bwisubiriza mu ngo bivuye ku kurenza urugero mu kunywa inzoga zikaze. Uti duhamagarira abanyagihugu guheba ivyo binyobwa bisambura imiryango bigatera ingorane nk'izi, niko yavuze. Uwo ajejwe intwara agasaba kandi abajejwe ubutungane gukora vyihutiye dosiye kugira ngo ubutungane bukore. We yikekwa ubu ari mu minwe y'inyamiramabi, arindiriye gushengezwa imbere y'ubutungane. Mu yandi makuru kandi biravugwa yuko hari vyinshi biriko birashikira impunzi z'abarundi aho zagiye zirahongira mu bice bitandukanye vy'umugabane wa Afrika, aho nko mu gihugu ca Malawi mu ikambi ya Zareka impunzi 3 z'abarundi zoba zaranyurujwe. Impunzi 3 z'abarundi, abagabo 2 n'umukenyezi umwe baranyurujwe mu ijoro ryo gatandatu rishira w'Imana hafi ikambi ya Zareka hagati mu gihugu ca Malawi. Imodokari barimwo yaranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye kubw'indongozi zaho. Kwa matohoza ya mbere izo mpunzi 3 zari zijanye umugwayi mwene wabo ku bitaro vy'Idowa biri ku birometero 30 uvuye kuri iyo kambi. Ivyabashikiye vyabaye mu gihe bariko barasubira Zareka hafi isaha 9 z'ubucagucagu. Izo ngenzi zibajije ko boba ari abasirikare bariko barakizura kuko bwari bwije cyane, ariko siko vyari nkuko isoko mu gipolisi ca Malawi rivuga. Uti imodoka yaribwe, abari muri yo bose baranyuruzwa. Umuforomo mu ikambi ariko ararondegwa n'igipolisi. Umwe mu bambere bikekwa yoba ari umuforoma avura mu ikambi ya Zareka. Kubwo babibonye benshi yari yaherekeje uwo mugwayi gushika ku bitaro vy'Idowa, ariko yoba yaranse gusubirana inyuma nabo barundi 3 ahitamwo kugumaho gushika mu gitondo. Bamwe bati yoba arafise kumbura makuru kuri uwo mutego kubera iki atatanye n'abandi, ubwo siwe yoba yarabatanze nkuko isoko ry'igipolisi c'Idowa ryibaza. Imiryango y'abanyurujwe ituruka muri zone ya Kabare ya mbere, isaba igipolisi gutora ababo bagikomeye no gutanguza amatohoza yimbitse. Uti turashaka kumenya ivyabaye, hareza amezi umutekano gumuhungabana kandi nta numwe adukingira, ni kumwe mu mpunzi z'abarundi yashikirije kuri telefone. Impunzi nyinshi ziriyamiriza umutekano mu kubandanya bibonekeza mu ikambi ya Zareka. Ibamwe impunzi zirenga 50,000 harimwo abarundi bababa 10,000. Nubwo haheze amezi 3 hashizweho ibikorwa vyo gukizura inyuruzwa ry'abantu, gutegera abantu bakibwa ijoro n'ubusuma bw'ijoro birabandanya. Uti rero ivyo bikorwa vyo gukizura ntaco bimaze mu gihe igipolisi kiducungereye ubwinjiriro n'isokero ry'ikambi, niko umwe mu baserukira abarundi ashikiriza. Yatangujwe mu mwaka w'1994 kugira yakire impunzi z'u Rwanda, Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikambi ya Zareka iri muri district ya Dowa hagati muri Malawi ku birometero hafi 40 uvuye Rirongwe umugwa mukuru. Mu gihe yari igenewe kwakira abantu 12,000 uburimwe abarenga 50,000 babayeho mu buzima bubi cyane. Nyiruzwa ry'impunzi rero kenshi bikorwa mu ijoro biriko biragwira muri ano mezi mu micungararo ya Zareka. Amashiramwe yo muri ako karere mu rutoke ku migwi y'inkozi z'ikibi ikorera muri ico gice, agasaba ko igipolisi nashise ivyo kingira abanyagihugu. Gare n'amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke s'abone niba utarafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa. Bigazwe ko hanze imbeho z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.